birakunyorohera yego biranyorohera cyane ahubwo nanditse ntibinyorohera mfuma nandikira abandi nyorera kwandikira abandi mugabo kwiyandikira birangora yego hari indirimbo umaze kwandikira abandi zasohotse zigakartona ni nyinshi ndamaze kwandikira nk'abantu nk'indirimbo navuga ko namaze kwandikira nk'abantu nk'indirimbo zirenze nka 70 yego zisohoka abantu bakumva kandi zigakundwa mu gisagara ndizere ko 70 muri zo zoba zarakunda woduturorero oya mugabo nta rero nshobora gutanga ya mbida kuko urazi ikintu cyambere tuzi gukora abarundi ntituzi gushima ibyo twakorewe cyangwa ibyo tuba twarabonye ikibazo nuko sinoshoye kuza kuvuga ngo jenje nakoze ikintu canaka nakatavyemera ko ari nagikoze abo wandikira baraheza bakaguhemba canke ubandikira kabugenzi bo harabunda bikorera ku buntu n'abandi ndabikora uko bampaye gasoda ariko ntacu biravana indirimbo ya MB Data yandikira ngaye nimba atari banga kuko hashobora kuba abaririmbyi benshi ariko baratwumviriza bifuza yuko MB Data bandikira nimba atari banga indirimbo MB Data ayandikira ngaye make adashobora kwakira cyangwa make adashobora kuja munsi ni $100 $350,000 ayo ni make MB Data uramaze kwandikira umuntu indirimbo akaguha $1,000,000 w'amarundi hari n'uwampaye 2 millions kuko sinda kwandikira indirimbo ngo ndakwandikira ugende uko nyene turajana no muri studio kugira ngo igikorwa ndaguhaye kize kimeze neza MB hari amakuru dufise warandi waririmbye ugasanga urabandikiye ariko inyuma yo ugasanga kanoti nibakaguha ivyo ni benshi barahabaye mugabo umva umuntu atakwatsa umutwe ntushobora kugwana nawe umuntu atakwatsa umutwe ntushobora kugwana nawe ni MB Data canke Butoyi Moise aherutse gusohora indirimbo yise Banja Yera imbere y'uko indirimbo tuyigarukako imbere y'uko indirimbo tuyumviriza ndashaka utubwira ubuzima waciyemwo imbere y'uko indirimbo isohoka kuko biravugwa yuko MB Data yaciye mu buzima bugoye ubuzima bwinshi ubuzima bubabaje ubuzima buteye agahinda imbere y'uko asohora ino ndirimbo Banja Yera ari naho havuye indirimbo yitwa Banja Yera dusigurire gato ubuzima ushobora kuba waraciyemwo kumbura abantu batazi ariko biciye muri Hit Connection biciye kuri Buja FM biciye kuri Asan Juste Gael hamwe na Mipro abakunzi ba Hit Connection bagiye kumenya canke kumva bo ubwa mbere na mbere ntanguye gushimira Imana kubera ko itigeze hemuka kuco yambwiye kindi naco gikurikira nuko yamfashije kugira ngo shobore kwihangana mu bihe bibi nari maze mu gihe muri make no vuga ko ubuzima nabayemwo hari bamwe bo bushobora abandi batobushobora afise umugenzi fata nk'yasaganje yambariye ati mu buzima bwose Imana ihereza umuntu bigerageza se n'uko ameze tutihangana Imana niyo guheza ikigerageza gusuma uburemere kwibona ku bumara abantu muri make sinovuga ngo nduwihangana cyane mugabo ndashima Imana kuba yarampaye kwihangana kuko buri kimwe bo n'intambara nagize hanze haba mu kazi haba indani haba mu miryango haba mu bagenzi haba kubwa buri kimwe cyose mugabo ibintu byose ndabishima nta kiza kikwica ufise ubwenge ahubwo ufise ubwenge kiza kigukomeza cyangwa kakurika inzira kugira ngo ushobore gufasura aho ushobore kuja novuga ko sinovuga ubuzima binaciyemo cyangwa ingorane nagenda yuramwo sinobivuga ngo ndabirangize mugabo nagenda bona injyajya nagenda bona abantu bakoreka ko bagukunda mugabo batagukunda burya nagiye gutara yuko atamuntu azokubwira ngo nifuza kugera kure cyangwa nifuza kugira ngo shemwe ibyanje kugira ngo shike kure atakintu nakimwe yifuza mu bwawe rero baza muri izo nzira nziza kugira ngo bakwereke ko akarimi ganovuga ko ari nk'akarimi gasosa akarimi ko muri ntuze ko ni nka ya Jojo ushobora kurya ifise isukari mu nyuma ko musukari ko mu nyuma ugasangana irangiye uri ko uratangura kubabara muri estoma kubera ko wamaze kurusha amata na estoma novuga ko mu buzima bwose uko byagiye biragenda sinacitse intege nabandanije mbandanya bo gusa Imana imbabarire harageze igihe ndogota ndavuga ati no kumamfa byarageze igihe vuga ati Imana yo kumfasha basi nkava kuri nosi ugeze kuri etape yo kuvuga ngo no fumamva kuri inosi ya Rurema nkitahira nkasubira kwa data nuko ibibazo biba byamaze kumurengera nuko biba bigezaho uvuga ati harageze yuko ibi bibazo basi bifume bimva ko jewe nitahire hari ikintu cyakubabaje gikomeye cyane wahuye naco MB ndashaka yuko uguruka twugurukire gato tubwire ivyo waciyemwo vyakubabaje nyamukuru ntutubwire byose utubwire gusa ibintu nyamukuru oya kuguruka ndafise kuguruka kujya ku miryango mugabo sininjira indani acha kuguruka kugira ngo mubone indani ngene hasa mugabo ntimumenye n'ibiri indani kugira bavuga ko mu buzima birangora kugira ngo mvuge umwasi wanje cyangwa ngo mvuge abantu bangiriye nabi kubera ko bajya bose ndabiringiriyo batahabona umusisi mba ndiga muri studio za Buja FM bo naragize ingorane zikomeye murabyibuka yuko nafashe ibintu byanje byose muri make nongera kandi gato tukiri ngaho uravuze ko wafatiye ibintu byawe byose
wabifatiwe na bande nabifatiwe nabo twahora dukorana management MA yanje Production amin ego gusa ikungene nagiye kwisanga mu buzima kubera uguca bugufi kwanje canke kubaha nivyo kenshi byama bituma nsuzugurika abantu bagaca bangira ko kumenga noba nka boxer urumva bakagomba kunyambarira kipantaro mugabo uko nabonye mu buzima ikije cyose mu buzima umenye kucifatamo neza kikugeza ahantu kandi naco gituma shishikara kuvuga ati Imana ihezagira abanguye inyuma Imana ihezagire n'abamvuye inyuma kora ko bose hari ico batumye menya hari nico batumye niga gato tukiri ngaho bisigura yuko ingorane MB Data yaciyemo gishobora kuba zaraturutse kubo bahora bakorana muri MA Production ego ingorane zaturutse kwa aho kubo twahora dukorana ingorane zonga kandi zituruka mu miryango ingorane zonga zituruka no kuvuga nari umva inzira zose ku buryo nari gushobora kubona n'umpereza nigwere ku buryo nashobora kugenda kuburana muri sentare ino famille bifuza ko bibuku hari bifuza ko bigendana mugabo kubijanye n'ivy'imiryango byo birasanzwe n'ubuzima umuntu acamo bivanye na bwa buzima bw'umuntu aba ari karakora bakavuga ati uyu muntu ari kararonka ikintu mugabo yirengagiza umuryango canka agira uku mbwa ntibashobora kumenya ubuzima bw'umuntu abayemo buryo umuntu utamwegere ngo umenye ingorane afise nshobora kumenya yuko hari ikibuze canke hari igishoboka izo ngorane zose waciyemo mu muryango wawe byari bimeze gute baragushigikira canke nabo baragutereranye bro ikintu nagomba kuvuga kimwe ukazobona ugiye mu kibazo ukabona nujya muntu yagukunda wacane yama hafi yawe aracakuri kuzumenye ko ikibazo kitarahera mugabo bose bakuvuye kucumenya ko ugomba utora inyishu nizere yuko bose bambuye ko kuburyo nsigaraje indi jenyene gusa ico nagomba kuvuga Brian Smith man muhezagiye niwe twagumanye antera intege mugabo naye harageze igambari ati ngomba kukuva kuko nanje ndabona umenga abandi bagiye Jesse Jensigara umva akumva amajambo y'ubwo bahari amajambo y'ubwo gushikana batangirize gushikana no maradi ya mwamwe kubyo sishoye no kuvuzwa hari nageze n'igihe nshoye no kurukira sishoye kubesha narongitse ndirimbo zimwe aba journalist bamwe ntibigeze bazivuza bamwe nkumva amajambo ngo flana metukataza abandi ngo yaragize kuwo wewe niwe wadeko nyene wagize iki n'abandi banteye intege zo kugira ngo nshoye kwigwako bongera kandi barampinduka akaba aribo bamvuga nabi mugabo kuri ivyo ntivyigeze bincinege mugabo navuze ati mugiye Imana yoba yaretse kugira ngo imvura igwe nuko iba yategetse yuko ivyondo bitoha canke ivyo imvura ibivyondo kugira ngo byubake binyubakwa izo gukingira izuba ryatse canke imvura igwe je navuze ati nta kibazo muri ivyo vyondo nyene reka niyubake ndazi ko ari ikintu ciza kizohaza waciye uza ku ndirimbo wise banja yera imbere y'iko indirimbo isohoka hari amafoto yasohotse MB Data ari mu mazi MB Data biboneka yuko hari amaraso menshi ariko aramuvako biravugwa yuko ivyagaragaye mu ndirimbo bishobora kuba vyaragushikiye imbere yuko indirimbo isohoka doho umuco w'ivyo bintu bo umuco nuko bijya byasohotse mu nyuma yuko ivyo bintu byambaye novuga yuko bamwe barashoka baza ko ari base umugabo barabizi ko bidata dakora kuri base akorera ku bikorwa navuze ati ibikorwa byo nyene bizokwirondereza inzira hama ibindi navyo bigira ico byifashijemo muri make no wanaraciye muri action kunyuruzwa mbere y'imisi 3 kugira ngo kajya kanuziga video bayisohora wanyurujwe na bande uwo barabamenye bagutwaye iminsi ingana gute ntibantwaye iminsi ahubwo banyuruje amasahane bagukuye hehe nukuvuga bambwiye ko bankurikiranye kuva saa 4 z'agatondo ego nje mu gisagara ukuvuga turi ngo biriwe bankurikirana kugeza izo saa 3:30 zo kumugoroba umva gwera saa 4 zo mu gatondo abo bantu barakurikiranye guhera gushika utamuhira mukiri kumwe inyuma nukuvuga bambariye ko imodoka barimwe atariyo batoye mwijoro none kugira ngo bakure nyuma y'ayo masahane vyagenze gute hari ico MB Data yabanje gutanga bo je novuga yuko ni Imana yashatse kunyereka ati we naho widevereza mwene uko wijana nk'iti yara mu muyaga umenye yuko nakayaga nije ndagahuka ego yashatse kunyereka ati nje ndakurinda nta wundi cyo gituma nace mvuga ati umuntu afise gupfa agenda yarapfuye mugabo atazi yuko yapfuye gusa ntivyigeze binci intege mu gutaha mugabo naragize panique ndende ku buryo namaze nk'ikintu cy'imisiri ntatsa telefone kuko navuga kuko naronde nimero z'umuntu telefone nafise rero yuko umuntu telefone kugira ngo singwe mbona amantuze ama nimero menshi muri telefone nace ndazifuta canke ntazigizarejutse bankashe ndazifuta ngabo uyu munsi nisanganye nazo nyene nazifuse kumbe inimero bandondeye ko niyo bari bamenye ko ntegezwa kuja mu gisagara uyu munsi ego kandi nabyutse byanka bro nyuma y'ico gihe barakunyuruje mu nyuma barakurekuye indirimbo irasohotse hari ikindi kibazo canke hari yindi ngorane hari yindi ntambamye MB Data arongera guhura nayo ingorane zigumaho bro ingorane zigumaho kandi sindiko ndakubesha isazi ziza hari ikintu kinuka ego
mu gihe hari ikintu isazi zitegerezwa kuhaza canke hari shombo isazi zitegerezwa kuhaza nandi sinoshobora kuvuga ngo ingorane ntizoreka kuza ingorane zitegerezwa kuza kubera ko zifite ico zikurikira ego biranavugwa yuko yeskumbure ashobora kuba ninjiye in deep cyane biranavugwa yuko n'uwo mwari musanzwe mubanye mu nyuma yakuvuye ko bivanye n'ingorane yagiye uracamwe ko barukuri bo Jesse novuga ibyo ko ari byo byarabitumye canke byo byaragize uko